Media TV. Ndabaramukije, ndabahaye mwaramutse namwiriwe buri muntu wese bivanye n'ahaherereye. Muri kumwe na Nduwimana Joel, abashikiriza ikiganiro twivure dukoresheje ibimera. Nkuko twama tubikora buri munsi, ntwibagire kuja kuri YouTube ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV 257 kugira ngo ushishikare kwirebera ibiganiro bitandukanye by'ukuntu washobora kwivura ukoresheje ibimera uri aho nyene mu rugo, aho nyene muhira usanzwe uba. Rero nkuko twama dushikiriza ibiganiro, inshuti yanje gerageza iyi video ukuyiraba yikwiragize uyihereze inshuti n'abagenzi kugira ngo nabo bashobore kwivura bari muhira mu mihira yabo, kugira ngo bagire amagara meza. Gerageza ukande subscribe, ugire na commentaire kugira ngo ku bintu ubona ko udatomokewe canke udasobanukiwe muri iyi video, ja muri commentaire wandike kugira ngo ubaze aho vyakudidaniye, natwe turakwishura. Gerageza ucugira na subscribe kugira ngo ibiganiro byose bizama bica kuri runo rubuga rwa Youth Media TV 257 bizome bigushikira uko dushizeho ikiganiro kijanye n'ivy'amagara meza, twivure dukoresheje ibimera. Uno munsi ngiye kubereka inshuti zanje, ndababwiza ukuri, ngiye kubereka igitutu, ibabi ry'agatangaza, kandi mwama murirengana muri cako ngaho mu mihira. Ngiye kubereka umuti w'agatangaza ku kintu kiri ngaho ku mbuga, benshi muterako n'amashugwe, benshi mwirirwa murahimbagura ariko mutazi akamaro kacu. Inshuti, ico gitutu mu rurimi rw'iwacu mu Kirundi sinzi ngo bacita gute, ariko mu rurimi rw'injabuka mu Congereza bacita leaf of life, mu Giswahili bacita msharifu. None rero nashaka nabo ucuja ngaho muri commentaire umbwira izina ryaco bacita gute. Iryo babi rivura ibintu byinshi gose cyane, rivura ibintu byinshi gose cyane. Riravura ibihere, riravura bajya abantu bagira ibiherehere mu maso, ku rukoba, bajya abantu bagira intongangira, mu Giswahili bazita chunusi, bagira ibintu by'amatongangira, abantu bafise ibisebe byananiranye gukira, abantu bafise ibibazo by'amaestoma yananiranye gukira. Ico gitutu kiravura estoma burundu. Ariko gerageza ukurikize impanuro za muganga, byose bizogenda neza. None ico gitutu bita leaf of life mu rurimi rw'icyongereza canke mu sharifu mu rurimi rw'igiswahili rukora gute, twobigenza gute kugira ngo dushobore kwivura dukoresheje ibimera biri mu matongo yacu, biri ku mbuga zacu, biri mu babanyi bacu, twashobora kwivura bigenze gute. Muri kano kanya ngiye gutanga ikiganiro cy'ukuntu twashobora kwivura dukoresheje ico gitutu bita msharifu canke leaf of life. Ku bantu basanzwe bafise ikibazo ca estoma canke umushishito, gerageza ufate ibabi rya kirya gitutu, uryoze neza cyane, hanyuma uce ufata n'ibiyoba bikaranze, ubihurungure bive ko burya bushishwa, uca ugenda ufata usemura rirya babi uca ukoza n'ibiyoba, usemura rirya babi ukoza n'ibiyoba. Nshuti yanje, bigire iminsi 5, uzogaruka muri commentaire umbwira iyo umushishito warengeye. Biravura neza cyane umushishito 100%. Bikore iminsi 7, mu gatondo urifata no ku mugoroba urifata, mu gitondo urifata no ku mugoroba urifata. Nshuti yanje, ku bantu bafise ico kibazo c'umushishito bizoba birangiranye. Hanyuma ikigira kabiri, iryo babi nyene leaf of life riravura kandi n'ubugwayi bw'amaso.
ku muntu afise ikibazo cy'amaso yofata akegeranya ry'amababi akayahondagura canke akayasekura hanyuma akaba ubuntu bw'ubuyi bikamera nk'ubuyi hanyuma akaca afata akaza akisiga mu maso naho bije mu maso nta kibazo wowe ntushobore gutinya kuko nta kibazo na kimwe bigutera wewe cuza urisiga urindira bimara iminota 30 hanyuma uca ufata agatambara ugashira mu mazi y'akazuyazi hanyuma uca wihanagura cuti yanje ikibazo c'ingwara y'amaso muzoba muvanyeko iyo ni ingwara ya kabiri ivugwa n'ico gitutu bita leaf of life mu rurimi rw'icongereza hanyuma ikindi kintu naco iyindi ngwara ushobora kwivura ni ingwara y'ikiguma ikiguma cari cyo cyose uzi ko cananiranye kuri leaf of life mu kanya gatoyi ico kiguma kirakira ati none twogitegura gute kugira ngo dushobore kwivura gerageza uhitane ufate amababi ya leaf of life uyasekure hanyuma uyasekuye amere nk'ubuyibuyi kuko ugisekuye kirafise amazi hanyuma uca ufata ushire hajya ku kiguma ubona yuko hari kiguma wewe ureke ushire ko kajya gasururu wasekuye urindire urabe bikore wewe uzogaruka muri commentaire umbwira ukuntu bimeze hanyuma n'abantu basanzwe bafise ibibazo by'intongangira urasekura ukabigira akakamera nk'agasururu hanyuma ukacaza urasiga ku ntongangira intongangira zose basha zizovako zizokira mu mwanya muto canke bajya abantu baba barisize amavuta yo guhindura urushato ariko akabagwa nabi bashobora kwisiga leaf of life canke kugira ngo bashobore kwivura ivyo bintu murakoze cyane ufise ikibazo naje muri commentaire abaze canke adutelefone ku nimero tuza gushirako ngaho munsi canke ubona yuko vyo kugora gerageza ushike kwivuriro ryaho dukorera mu Kajaga ugeze mu gisagara ca Bujumbura fata bisi ije mu Gatumba ucubwira umukomvayere akururukirize aho bita ku Nzoka canke kuri Plaza Hotel cyo telefona kuri izo nimero ziraho munsi tuzoca tugushikaho byihuse tugushikane aho dukorera kugira ngo tukuvure ugire amagara meza twivuje ibimera murakoze cyane Youth Media TV.